Freya na uburudike na vipindi vya Bujumbura TV. Turabaramukije bakunzi wa Bujumbura TV. Nirindi teka kuri twebwe gusubira kubana namwe kuza kubashikiriza ibivugwa hariya nino kujanye n'umuziki ndundi. Tuguma tubibutsa kugira subscribe, share na comment ku ma video tuguma dushirako kuko kubwiwanyu tuzotera imbere, kubwiwanyu umuziki ndundi uzotera imbere. Nkuko vyamuno musisindi je nyene fise umutumire ukanya gato cyane gusa canda mwakiye kugira ngo ashobore kutubwira vyinshi kuri we nawe suwundi aratwibwira turamenya vyinshi kuri we. Merci sana nanje ndabakiriye kubera mwe mwanyakiriye nanje negezwa kubakira kugira tuganire fresh. Ego kubabona kuri Bujumbura TV ninde turi kumwe? Ni FABELOVE Dakeshan Boy na yandi menshi. Freya na uburudike na vipindi vya Bujumbura TV. FABELOVE icyambere nitwa Fabrice. Nao bambatiza amazina ntakwireme je nitwa Fabrice. Hanyuma igikirundi naryo ndababwiye ariko mumbabarire. Hanyuma mba mukanyosha niho navukiye, niho mama yavukiye, niho papa yavukiye. Nibaza ko ivyo nababwira ari ivyo nyene ivyo mamushatse ko ndababwira. FABELOVE ari mu muziki ndundi kuva ryari? FABELOVE gushika no musamaze gukora indirimbo zingahe? Mbajije igitigiri c'indirimbo kabisa vyongora. Mugabo ndashobora kugereranya muri 12 canke 15 uko. Natangwa muziki mu bihumbi 2008 ariko natanguye carrière solo mu 2012 donc yaciye imyaka ine. Kubera iki uwo mwanya wo kurindira kugira ngo hace imyaka ine ugira carrière solo ni cyaye cuba cara kuzibiye ntushike ugira carrière solo? Bisanzwe ahubwo je nari kuguma mbandanya mu magroup mugabo nagiye gutangura nuze carrière solo kubera ko donc abantu barambwiye ati wewe talent ufise ukwiriye kwikorana wewe nyene donc iki ndatangwa carrière solo mugabo kubganje mind wanje nafise mind yo gukorana n'abandi mugabo kubera ko nyene abantu twakorana producteur canke aba journaliste ubwabo baravuga ati urakwiriye kwikorana vraiment ntidugwebesheje group mugabo urafise kwikorana nawe pembeni donc nangwe kwikorana dusanga groupe yamaze gusambuka bivanye n'ingene bamwe baciye bagenda no hanze twara abantu bake batatu naye mu groupe yitwa Serious Nigga. Ego naho mu nyuma twagiye gucreate ikindi bita Kajeta, association Kajeta, Carrefour des jeunes talentueux. Association Kajeta yabaye créé nabande, yabaye créé gari ikora ibiki? Association Kajeta yabaye créé en 2008, yabaye créé niyo groupe nyene Serious Nigga. Iyo nyene nari ndimwo. Nitwe twiyumvira ico ciyumvira turavuga ati ubumenyi dufise foke tubupartage tukabutanga n'ahandi ubumenyi dufise. Antukangira mu bantu bo babibuka neza gira baribuka yuko Kajeta wasanga abapeti bose baririmba kumwe juste wasanga umenga ni FABELOVE yibereye ngaho. Rero vyavanye n'ingene ama formation nabaha mugabo no munsi baratandukanye juste arukuntu nagiye ndabereka ngene bategerezwa kuba batandukana mu kuririmba. Nkuko twababwiye turi kumwe na FABELOVE imbere yuko tubandanya tuguma tubibutsa mu bandanye mugira subscribe, share na comment, mwactive no kuga cloche kugira ngo mugwemo na notification mashasha ya ma video mashasha Bujumbura TV igumishikako. Ndabandanya ndi kumwe na FABELOVE mu ndirimbo 12 FABELOVE amaze kuririmba ni ya indirimbo uvuga ko abantu bakumenye ko cyane bamenye FABELOVE ku ya indirimbo. Jewe je nakubwira yuko jewe sinigeze nca mu underground nkitango ya carrière solo nuko uca mwumva kumenga ndiko ndiyemera mugabo tu je natangwa indirimbo ya mbere aho nyene cyo ndamenyekana yitwa umwana w'imuhira donc cyo ndagena ndabandanya n'izindi gushika za magonde zande ngibungeze kuri dogo just nizo dogo ni indirimbo yazanye ibintu byinshi cyane amajambo menshi cyane harabavuga ukuna kuri ya indirimbo dogo ni yahe inspiration wayikuye kuyahe inspiration indirimbo dogo nanewe dogo wumva mwonde none wowe dogo numva mwana muto sawa rero je nako ndavuga umwana muto muri carrière ya ibi bintu vya hip hop yani donc aho umuntu ushobora gusanga ari kararirimba sawa yararimba baramupromotinga ntagira contre-etat arimba neza ntacyo bitwaye ikabo tu gacu usanga wewe yigira yuko ari umuhangange sawa gasanga yigira yuko wewe urumva rutabandi okay bagenda kumubaza n'ibintu vya hip hop nta n'ivyazi bagenda kumubaza ikina kiri ugasanga nta vyazi sasa namwise dogo tamwereke yuko icyambere na mbere no mu kuririmba edaire kwanza ntiriwe ndaja kure uri kurambaza ati ninde inspiration ayikuye
ivya mbere nabikubwiye ngasinze uko ushaka ko ndakubwira uwo nayiririmbiye nuwo bita ngo yitwa B-Face ya B-Face ya nuwo nyene kubera ko hari ukuntu nyene urumva we ubwiwe abona yuko ari umuntu akomeye sawa mugabo akibagira yuko hajya gupromotingwa cyangwa bakakuvuza cyane sibwo buhanga twese turakugura umuziki bagupromotinze ntucu uja hejuru abandi baba bazi umuziki kuruta ya ni cyane ni kandi nashatse kuzibirira bajya abantu bariko baratukwa nibaze ko kuri no muntu utangira murabona gahengo benshi bako bariruhutse nibaze ko ngira ejo cyahiga ejo azobisubira kabisa nibaza ko ntazosubira azorimba ziya ndirimbo nyene akarimba nubona ko akarimba indimbo ziryoshe gamana zo guhanura z'urukundo narimba ivyo nyene nivyo bimubereye yeah. Mukuririmba dogo washatse kuvuga yuko nkuko mweje kwivuga yuko B-Face ni dogo muri hip hop ni dogo bon ushaka ndaguburorero bwo kari dogo icyambere turashobora kuba dufise na emission agaca siba donc yumvise ko badutumiye turi kumwe gaca siba izo ni preuve mushobora kubaza abantuze abantu badutumira yo radio BGFM badutumiye yas kuza hanyuma ikindi naco nuko misi yose ntazi ati mbe mpinduke gute mukuririmba ya maririmba kwa kundi nyene bisi yose nahinduka indirimbo ya mbere yumvise ni ya kabiri urayimenya ni ya gatatu donc gani ibintu vyoroshe n'umwana ngano kuyoshora gufata nta technique wumvamwo nta guhinduka ntashobora kurimba trap ntashobora kurimba imidiyo nyene itandukanye wumva nyene ni vya bindi nyene vyo gutamba misi yose rero nashaka renda babwire yuko namwise dogo ku bintu bitandukanye mugabo sinamwise dogo mu myaka arafise ivyiyumviro arafise n'ivyo akora mugabo namwise dogo muri hip hop ambabarire kandi nibaza ko ntabeshe navuze ukuri bro kuri Fabilove B-Face ni dogo muri hip hop kubera B-Face ntaza mu biganiro B-Face nahindura umudiho B-Face indirimbo ziwe n'abana bato bozifata hip hop cyarico nazi na hip hop uwo mubaza amakesho ya hip hop nayazi ducira agace basi hip hop niki kuri wewe kugira abyumvireho hip hop ariko twama twagisiguye uwangu bon hip hop ni bon reka basi ndagifata uko kiri ni culture sawa ni ikintu rap ija muri hip hop harimo ikintu cya rap harimo kuririmba kujya kuntu uririmba uvuga amajambo urabibona vya rap urayibona sawa hanyuma akabamwo bijya bintu vyo gutamba ama dance hanyuma akabamwo graffiti bijya bintu vyo gucapa hakabamwo kwambara donc hip hop ni umuryango munini ukoranye ivyo vyose mugabo tugiye mu muziki gusa hip hop tuza gusanga ari beat tuza gusanga rap ari kujya kuntu ajya amajambo shirako kuko niyo ashobora kubamwo melody cyangwa nabemwo melody sasa yatabayemwo melody ni ya rap uri kura rap donc ku rap ni kujya kuntu kugira ibintu ata melody rimwo kuri mwebwe B-Face rero ntakora hip hop arayivanga sinovuga ngo ntayikora ngo ndamuhohotere arayikora mugabo arayivanga ashiramo amaraga antukura amaze kuvyumva la 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 donc ivyo si hip hop c'est pas du hip hop ivyo ni ibintu buvanzemo mugabo hip hop ni kujya kuvuga amajambo atarimo melody a part y'umuziki ara kandi kazi Fabilove yoba akora akandi kazi ya nakandi kazi vraiment no ndakubeshi no musi nambara umuziki telefone ndagwa kubera umuziki ibintu byose ndabironka kubera umuziki aho shitse ni kubera umuziki kini tu bibaza yuko na wanka ikimwunganira nibaza ko ndifuza yuko akazi zo karonka akora muri biro cyangwa akora mu kindi kintu ci company cyangwa cyo cyose mugabo umuziki nawo nkawubandanya ukwawo Fabilove reka tugushimire cyane ku kanya waduhaye no kuganiro twagiraniye kuri Bujumbura TV murakoze cyane kandi nakoze emission nziza kandi nayikoranye n'umudemo mwiza nibaze yuko ngiriye emission namwe izobaryohera murakoze cyane Wakunzi ba Fabilove akajambo kanyuma reka ndababwiye ko ndabakunda hanyuma nongera shimira team yanje Dakeshan Boy nongera shimira kandi n'umuproducteur wanje angwanako hasi hejuru nibi novuga yuko afite na projet nyinshi hanyuma nongera shimira kandi namwebwe mwampaye ijambo ego murakoze cyane
turabashimiye. Imbere yo kurangiza reka tubibutse kandi ibikorwa vya Niyo na Business Group yuko ibandanye baye ibikorwa vyayo nka Eco Cash, Limi Cash hamwe na Pesa Flash aha mu Burundi hamwe na M-Pesa muri East Africa. Ikorera imbere ya Ndamama House kabikora 24/24. Mugume mugenda kuraba ibikorwa vyayo ko ibikorwa vyiza cyane. Nongera ndabashimira cyane ko mubandanya mugira subscribe, share na comments ku ma video tubandanya tubashikiriza. Kuri micro ya Jewe Darlene, kuri kamera ya Scott. Merci, tuzosubira Imana ikomeze kubanzigamira. Bye bye. Furahia na uburudike na vipindi vya Bujumbura TV.